iterambere burya ni inzira yorosha ubuzima canke igashira mu kaga kiremwa muntu biciye mu guhakana Imana twisanisha nayo canke tugomba kwigereranya nayo ugasanga birakomeye. Noneho hari ibintu abana b'abantu twakoze ibitangaje kandi bibereye amaso twibira ko byagiye korosha ubuzima, kandi koko nibyo mugabo rimwe rimwe hari ukuntu usanga iterambere twageze ko nk'abantu rituganisha mu nzira mbi yo kwigeranya n'uhoraho kibirengeye, ku buryo tugenda tuvumbura rimwe duca kuri n'ivy'Imana igomba, ahandi dukora ibidakwiye, ahandi tugomba kwibira ko tugomba korosha ubuzima ikatuganisha mu nzira mbi yo kwisenyera ko nk'ikiremwa muntu. Hari ibintu twakoze rero nk'abantu baba ku isi, ibintu byakumiza pe. Tugiye kuyaga ikiganiro cy'ibice bibiri aho tugiye kuvugana ku bintu twageze ko nk'abantu, ibintu bitangaje pe kandi bidasanzwe. Wowe ukurikire kuri Hakim Productions ndetse no kuri YouTube channel ya Hakim Productions nyine, mugiye kuza murahabwa ndetse ibiganiro ku mpande zibiri. Ikintu cya mbere isi yageze ko cyangwa se abantu twebwe twageze ko gitangaje cyakumiza nico bita artificial uterus cyangwa se artificial womb. Ni igitereko kitari ndemanwa cyangwa se inda iyi batwayiramo ndetse umwana itari ndemanwa. Abana b'abantu ndetse twageze ko abazungu ndetse bamaze gusirimuka cyane aho bageze mu iterambere uyu munsi, ku buryo umuntu wese abishoboye atirusha yirigwa azungurukana umwana mu nda bya hato na hato yirusha. Oya, bakoze ikintu bita artificial womb cyangwa se artificial uterus, ninda itari karemano cyangwa se ndemanwa abazungu bakoze, aho abantu bose bifise iyo hanze atamugore w'umusirimu akigenda n'umwana mu nda amezi 9 ibimujye humubabaza n'ikibasangira kabisi nagahiye. Oya, aba bakoze ico bita rero AU canke AW, muri make inda ikiri mu ntambwe za mbere ico bita early stages bakayimurira muri AU canke artificial uterus canke se artificial womb, canke bagahuza intanga bagaterekamwo muri ico kintu bakoze kimeze nk'imbanyi y'umugore gifise buri kimwe, kandi ingaburo umwana akayironswa nk'uko bikwiye, nka kwa kundi umwana bari mu nda nyene akaronka buri kimwe ashaka, ni ibyo umuvyi yariye akabisangira n'umwana. Noneho bakora kandi burya ikintu kimeze neza neza mu kigereranyo cy'inda y'umugore, ku buryo bafata intanga y'umugore n'iy'umugabo bakabihuza, barakubihuza bagatereka muri ico kintu bita AU canke AW artificial womb. Noneho umwana akazokwira nk'amezi 9 yamara kugera kuvuka akavuka bakanamukurikirana, mugabo atamugore rigora mukurikirana mugendana bya hato na hato. Oya, kandi ngabura akayironka da akayironsa uko bisanzwe ingaburo y'umubiri buri kimwe umuvyeyi w'umugore wehereza umwana mu nda akagihabwa. Ni ibyo bintu bimeze nk'ibibalo bakoze bimeze nk'inda, umwana akabamwe mu kiringo cy'amezi 9. Aba scientiste bo muri Netherlands niyo babirimo ndetse bivuye inyuma, niyo bagiye bikora cyane. Twisoze report twakiriye ndetse nke twabonye mu kinyamakuru cya BBC, niyo banditse ko aba scientiste cyangwa se abashakashatsi bo muri Netherlands ari abantu bambere ndetse babirimo bivuye inyuma cyane bikurikirana cyane kugeza uyu munsi, ndetse basigaye bakora byinshi kugira ngo ndetse abagore bazi ko nyene basirimutse badakwiye guterura abana batengatera bya hato na hato, bakwiye kubashira ndetse muri ivyo bintu bakoze bimeze nk'ibibalo artificial wombs, abana bagakuriraho kugeza ndetse y'amezi 9 ashitse umwana agahita avuka kandi akavukana ubuzima buzira umuze. Ico ni ikintu cya mbere twageze ko abagore basirimutse yo hanze batirwa kandi rirusha nivyo gutwara amada. Oya, ibyo kuva ngo amezi 9 bayerera nayo basaba amakonje ku kazi bifite ibyo bakora byinshi bariza amakaminuza. Oya, bahuza intanga canke umwana bakamutereka muri artificial womb, umwana akazomara amezi 9 baza gusa gukurikirana abijejwe bahari, umwana hageze kuvuka akavuka nta bintu birebire ata mugore ri warirusha. Ico ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri cy'iterambere twagezeho nk'abantu nico bita surrogacy mu Cyongereza canke mu Gifaransa ico bita gestation pour autrui, aho ni mu Gifaransa. Ibi nacyo kamenya ngo ni ibiki. Ibi bikorwa mu gihe abubakanye umugore
atifuza kuyikorera inda naho nyene canke inda y'umugore bitokunda ko yibungenga wagumane umwana igihe kirekire mu nda canke mu gihe vyovamo ingaruka akifise iyo mbanyi umwana akamererwa nabi. Sasa bacakora cyitwa sarogesi canke gestation pour autrui. Ibyo nabyo ngo ni ibiki neza neza. Uko bigenda bya sarogesi, umugabo n'umugore bakundanye basirimutse bashaka uwundi muntu w'umugore, uwo bashiramo ndetse intanga zabo babiri, noneho uwundi mugore wa gatatu cyangwa se uwundi muntu wa gatatu tuvuye ku mugabo n'umugore. Ni kuvuga hariho umugore hariho n'umugabo barabanye, ntawe ukeneye gutwara inda, umugore ntakeneye gutwara inda ngo ayitwara amezi 9. Noneho bagashaka ico bita surrogate mother. Surrogate mother burya no wundi mugore nyene atabasirimutse atakazagira, atari umuntu nyene yiyubashe gose mu buryo mwe cyangwa ubundi twovuga uko bagabo ntibivuze ngo abagore bose ngo batware inda ntibabiyubasho ya. Harabibira ko babiyubashe gose batotenga tirinda amezi 9 turi bikomerezwa turabagore bagafatishije, bagaca bashaka uwundi mugore, bagafata intanga y'umugabo n'umugore bagatereka muri uwo mugore, uyo mugore agahita atwara uyu mwana mugabo atakiwe na kimwe bapfana n'uyo mugore bamushizemo. Bamara guhuza izo ntanga bakazitereka muri iyo nda y'uwo mugore, uyo mugore akazotwara uyu mwana mu kinigo cy'amezi 9 mugabo akomeje kwitabwaho n'abavyeyi banye n'umwana. Uyo mwana akazoguma ndetse mu nda y'umugore wundi atari nyina, kandi uyo mugore ntabahuriye n'umwana ahantu na hamwe. Ndi kuvuga uyu mwana avutse avuye muri iyo nda y'uwo mugore bita surrogate mother, umugore wese ku isi hanze niyo gahunda isigaye ikogwa, nico kiraka niko kazi. Abagore benshi bitanga bakavuga bati je ndagomba gose ko mushiramo uyo mwana ndamubarerere mu nda mu kiringo cy'amezi 9 gusa birimo agafaranga ndetse gatubutse amafaranga arimwo muco bita surrogate. Kandi burya muranasinyirana mukanandikirana mu mategeko yuko ugiye kubarerera umwana umugumane mu nda, ku buryo nyine kuvyara umwana ni kuvuga mama na papa bene intanga ataho bikwera uyu mwana. Umugore ntamutwara amezi 9 ahubwo uyu mugore wundi namutwara amezi 9. Ivyo umugore ajya basangira kila kitu bamukurikirana umwana kugeza umwana igihe azovuka. Yaba kuvuka unapimye uyu mwana ari mu nda y'uwo mugore wundi surrogate mother, umupimye usanga atahuriye n'iyo mugore yarari mu nda yomezi yose habe namba, ahubwo usanga ahuye na wa mugore nyine guhuza intanga n'umugabo bakawushira mu wundi mugore, niyo usanga bahuje buri kimwe. Kugeza uyu munsi ako kazi karakogwa. Iyo hanze abagore amafaranga barayamaze muri izo gahunda zo kuba ba surrogate mothers, cyangwa se abavyeyi bemera kwikorera inda z'abandi bagore kugeza umwana avutse ibintu bigatungana. Ikindi twageze ko nk'abantu cya gatatu rero cyakumiza nico bita cloning mu cyongereza cyangwa clonage. Clonage ni biki? Uraje vimve mukanya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 996 niyo bagira kopi y'intama ya mbere bayikuye mu yindi bikozwe n'ubuhinga bita SCNT cyangwa se majambo yose somatic cell nuclear transfer. Umuntu wa mbere nawe bamuriye kopi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 998 mu kwa 11 bikozwe n'ubuhinga buhanitse nyine bita SCNT. Iyo mvuze kujya kopi ni nko gufata urupapuro ukarucomeka ndetse mu mashini, noneho ugahita ubona urundi rupapuro rumeze nk'ubwo nyine, impapuro zikaba zibiri. Intama ya mbere ndetse bakuriye kopi muri umwaka wa 2005 ndetse igihe bakora kopi y'intama ya mbere, iyo ntama bayikuye mu yindi ntama nyine bamera nk'abarimye intama nshasha muri umwaka. Zibaye intama zibiri, intama imwe ivuye mu yindi baciye muri ubu buhinga bwa none bita SCNT. N'umuntu wa mbere amujya kopi muri umwaka 18 mu kwa 11 bikozwe n'ubwo buhinga nyine buhanitse bita SCNT. Bafasha akanyangingo bagakura mu kaguru cyangwa se mu kuguru k'umuntu bagashira mu yigi y'inka, apana igibugi oya, ico bita Excel mu cyongereza. Baca bakora icyo bita embryo, umuntu aba arariwe kopi
inyuma y'imisi 12 basenya igihugu inyuma yo kujya umuntu iyo kopi. Muvyumve neza, icyo bita fotokopi y'umuntu, bagafata ikiniki bagahuza bagakuramo umuntu, bagafata ikiniki bagahuza bagakuramo intama. Ibyo ni ibintu bibaho, si vya filime siriki, oya, mu buryo bubaho uyu munsi. Umuntu wa mbere muri uwo mwaka bamuriye kopi 18, bamurya kopi, bafata ikiniki barahuza basa nk'abaremye umuntu. Hama kandi mu mwaka wa 2008 dogiteri bita Dr. Andrew French ndetse na Samuel Wood bo muri company y'ubuhinga bugezweho bita Iterambere, na abantu bari mu bashakashake. Dr. Andrew French ndetse na Samuel Wood bakora muri company y'ubuhinga igezweho cyangwa se ubuhinga bugezweho bita iyo company bita Iterambere. Bashize hanze abantu 5 bakuze bakoze. Nimvuga umuntu ntiwumve nk'irobongo Sofia canke iki, oya, apandi robo umuntu afise umubiri ukonyene, amaso ukonyene, umushatsi ukonyene, kandi no bakora abantu bakuze. Abana bato, abantu bakuze nibo bakoze muri 2008, ntabwo ari kera cyane, kandi babikoza kugira tekinike nyine cyangwa se bwa buhinga bita SCNT. Abahunga kandi wa 2018 niho bakora abandi bagore 2 bitwa Zongo Zongo ndetse na Huwa Huwa mu mwaka wa 2018. Ubonanditse burya wonabona abo bakoze abagore 2, Zongo Zongo ndetse na Huwa Huwa. N'indi kopi kandi yariwe bici muri bwa buhinga. Tukibaza SCNT ni ibiki? SCNT burya ni ubuhinga aho bakoresha mu kurema embryo bayikuye mu tunyangingo tw'umubiri hamwe n'utwigi. Ariko kandi bujya mu bihugu nka Argentine, Canada, Colombia, Ubufaransa, Pologne, Uburusiya, Serbia na Afrika y'Epfo, iyo system bita clonage cyangwa se cloning ndiyemewe. Banagufasha uri kubikora urafungwa. Hakaba ndetse n'ahandi vyemewe kubikora uburyo mwe cyangwa ubundi ugasanga biremewe nyine ushaka urabikora ukarema muri system ya cloning. Gusa ikibazo kiri muri ibi vya cloning ni kimwe, nuko kenshi naho worema abantu cyangwa se ibikoko byinshi cyangwa ukarema abantu benshi, urikuye muri kimwe ni system ya kopi nyene, urikuye muri kimwe. Ikibazo icyo wa wundi wabikuyemo yiyumviriye, nimba waremye 50 bakuye muri we, nimba uyagiye mu iwese bose bahita bakurikira bakaja mu iwese, nimba umwe adugije ukuboko bose bahita baduza ukuboko. Muri make abantu bose bo waremye bakora ibyo wa wundi wamukuyemo, ibyo bavuyemo, ibyo yakoze ujya wa mbere, ujya bose bavuyemo kopi. Ibyo yakoze nibyo bakora. Iyo hagumutse barahaguruka, yagiye bakagenda, yishiye bakicara, muri make bameze nk'abakora bimwe. Nicyo kibazo muri system ya cloning. Kugira ngo reka tuzokomeza ibiganiro biracyahari. Noneho nabazaniye kandi YouTube channel irahari bayita Kim Productions. Yigende mukomeze mukurikirane kuri YouTube. Mugira kandi share mu bantu, musanzaza ubumenyi. Hari ibintu dukwiye kumenya nk'abarundi rega kugira ngo dusirimuke cyane, ubwenge tubugwize cyane. Tubugwize cyane, burya ntitokoma twamura ubwenge hanze, oya, natwe turashoboye nk'abarundi. Mukurikira mungira jema aho mukanda kuri like, mungira kandi musharinga nkuko bisanzwe, na comment zinyu zikaboneka, kandi mugira neza gushikira igikorwa cyacu. Bye bye, ciao ciao.